Nitwa Agwaye Emmanuel abandi mvukira mu Gatumba abanuye atamubyeyi n'umwe mfise abanuye mama na papa bose baritavye Imana kandi kuva bitavye Imana tukaba mu bana 10 twara abana 10 dusigaye turi abana batatu mu bana batatu nta cepfo cya ruguru iyi ngwara wona yereka wese arumva amarira ni ingwara ngwaye yitwa Umusipa ndawumaranye imyaka 12. Ugwaye gute? Ngwaye gute amagara arabyimbye. Amagara arabyimbye. Abyimbye. Murabona ingene amagara ameze. Nubasaba yuko mumvuza nkakira. Muba mugize neza nkasubira mu buzima bwanje bwa kera bushasha. Nkamenye kurondera abazamfubyi zisigaye babana banje ni nk'imfubyi kugeza ubu. Bajya abana banje nkagerageza kuronka amagara meza gusubira kubaronderera. Kaze witwa ndega mama? Nshimirimana Vumilia. Ni gute ubanye n'uyu mwene wacu Nshimirimana Emmanuel? Nshimirimana Agwaye imyaka 12. Wose nzi ukora iki mu buzima busanzwe? Jewe curuza irengarenga. Turasabye abagira neza batufashe akire bamuvuze akire. Mwaramutse namwiriwe barundi kazi na cyane kuri mwebwe mukunda ibiganiro byacu. Iki ni cya kiganiro cyacu ni story of life, inkuru y'ubuzima. Inkuru y'ubuzima yo munsi mbega twerekeye he? Turi muri komine Mutimbuzi, turi muri zone yacu ya Gatumba. Reka nongere ndabise ko kuri mikro muri kumara Felix Abonimana, nyuma kamera turi kumwe na Nilas Amado. Kiganiro cyakindi nyene murazi ko namanda bazanira abantu bagiye batandukanye bafise ibibazo bitandukanye, abarundi n'abarundi kazi. Reka nongere ndagusabe wewe umurundi n'umurundi kazi uri kuradukurikirana, wamudukurikirana, wama wakurikiranye ibiganiro namanda gushikiriza. Nizere ko kuri wowe ufise umutima wo gufasha. Kuri wowe Imana yagiriye neza. Wowe Imana yahaye uburyo. Wowe Imana yahaye ubuzima bwiza. Wowe ufise umutima n'ibigumbagumba byo gufasha abarundi bene wacu. Reka ndagusabe kandi kuri kino kiganiro ugire icyo ukoze, ugire uwa mutima w'urukundo, nturengane gusa, nturabe gusa ucugenda. Reka rero ntarinze kubarandira, twakira umushitsi wacu dufise uyu munsi, mwene wacu Murundi afise ikibazo, atwibwire, avuga ubuzima bwiyo uko bumeze, avuge ikibazo afise uko kimeze, nico asaba abarundi n'abarundi kazi, abari hafi n'abari kure muri ko muradukurikirana. Kaze witwa nde? Nitwa Agwaye Emmanuel abandi mvukira mu Gatumba abanuye atamubyeyi n'umwe mfise abanuye mama na papa bose baritavye Imana kandi kuva bitavye Imana tukaba mu bana 10 twara abana 10 dusigaye turi abana batatu mu bana batatu nta cepfo cya ruguru twebwe turi imfubyi kujya turi imfubyi narigeze nagwaye ingwara maze kuyigwara naraciye hirya no hino ndabura abarundi bene data bomfasha kubera jata bushobozi mfise kubera mfise ubuzima bubi nkaho nyene kugira mfungura mu bibazo birebire. Iyi ngwara wona yereka wese arumva amarira akabura uko agira. Ni yihe ngwara ugwa? Ni ingwara ngwaye yitwa Umusipa ndawumaranye imyaka 12. Ugwaye gute? Ngwaye gute amagara arabyimbye. Amagara arabyimbye. Abyimbye. Murabona ingene amagara ameze. Ico gituma mwebwe bene iki kiganiro abarundi bene wacu mukurikirana abantu b'abagorwa mwatugendeye kuva kuri itariki n'izi saha tugezeko. Mugerageze muze muratwitaho uko no munsi mutwitayeho. Mugerageze mudufashe kubyerekeye izi ngwara dufise zitandukanye kubera twebwe nta buryo dufise. Aha harye twarari inzara kubera twari dukomeye kugeza ubu. Watanguye kugwara je? Natanguye kugwara umwaka ntawo nibuka ariko ingwara ndayimaranye imyaka 12. Ndiyumvira kubera mwebwe mwize yesi niza. Muca muharura kuva iyo myaka no bamaze n'igihe ngo mfatiye muca mubisobanukirwa muharuriye kuri iyo myaka n'igihe tugeze. Mbere yo kugwara nta mugore wigeze, nta bana wavyaye? Jo mugore naramwigeze. Amaze kubona yuko ngwaye ingwara yantanye abana batatu acagenda kwabigwa ku wundi mugabo kubera yuko yabonye ubuzima bwanje buhagaze atacepfo cya ruguru fise no mufasha yabonye
nciruka nkikomeye niho twasangira kabisi n'agahiye. Amaze kubona yuko amagara amaze kunkika yantaye nk'agashambara kanuka. None bene data ndanashimye cyane mwebwe abarundi mufise umutima w'ikigongo, mufise umutima w'impuhwe, kubona mutugendera muri zone ya Gatumba mukaza kutwitaho. Nico gituma twobapfukamira uko mwatugendeye, mukagerageza mukaraba uburyo mudufasha. Jo hanini ico nobasaba yuko mumvuza nkakira, muba mugize neza nkasubira mu buzima bwanje bwa kera bushasha, nkamenye kurondera za mfubyi zisigaye babana banje n'inkimfubyi kugeza ubu. Bajya abana banje nkagerageza kuronka amagara meza gusubira kubaronderera. Umaze kuvana n'umugore wawe ubuzima bwacu bugenda gute? Ubuzima bwarahagaze kugeza ubu, ntacyo mfise nkora, narinze kugenda asabiriza kuri barundi. Utaragwara kera wakora iki wawe? Je naragwara, nari umurobyi, nararoba. Nico gituma rero umugore yari kwari tusanzwe tumerewe neza muri Nyagi, ariko umugore nico gituma nakubwiye yuko amaze kubona yuko ngwaye ingwara yanaye nk'akanuka kagenda kwa bigwa kundi mugabo. Umaze kubona yuko ngwaye iyo ngwara yawe muri iyo myaka yose 12, nta bintu by'ubufasha wagerageje kugenda usabiriza hirya no hino? Naragerageje gusabiriza, baranatwandika amahema, twararindiye igisho ryabaye iryo. Kugeza ubu twararindiye bavuga ngo bazotuvuza n'umukonseye yari yatwandike, twarategeye twarabuze. None bene data turanashima cyane jewe nta kindi nimvira nutakambira nakambira ubuzima bwanje ngo dufasha mukamvuza ingwara. Naraho ko usubira kugaburira abo bana banje, abana banje babaye batimbaye, umushake waramaze guhishira kubera ntabyo baronka bajya. Nanje nuko nyine nk'ubu no kubwira kuva mu gitondo nta namaze ndashira mu nda. Hari umubyeyi tubana ngaha emwe nawe nafise umuryango muremure, niwe asa n'utunze abo bana, kubera abo bana no hafise abana benshi. Abo bana nawe urajya babona cyangwa yabironse nanje arankishirizamo uyo munsi akangaburira. Ubayeho gute? Uryama hehe? Jewe ngaha mbayeho uyo mubyeyi nyene aho abana bari, niho uyo mubyeyi nyene yampaye indaro, niho n'abana bari. Niho musanze muna abana ico gihe ciyo myaka yose ugwaye? Muri iyo myaka yose ngwaye niho dusanzwe turi n'abana. Muri uko kugwara kose wewe ukora iki kugira ngo ubuzima bubandanye mu kugerageza kwitura? Nta bantu ugerageza kwitura kugira ngo bagufashe? Narigerageje kwitura abagira neza, maze kubitura bavuze ati ngo izi ngwara turwaye ngo sizo bavura muri medese, ngo bavura ngo zijya ngwara ngo z'abantu gusa bahuye n'amasanganya, ngo izi ngwara ntazo bavura. Nuko nacengarukiraho. Nta bantu b'abatware baba warigeze kwita? Abatware narababwiye, niwe uyo mukuru w'umutumba konsenye, niwe yaje kutwandika. Twarategeye ko azosubira kugaruka mu myaka 2 iraheze. Myaka 2 imaze guhera tugira ngo tumubaze ko bya bintu ko baracyarindiye, bya bintu baracyarindiye. Sijeje nyene hariho nabandi. Nuko rero banyakubahwa je ndondera yuko mumfashe kugira ndabe uko abana banje bosubira kubera ndose ubuzima bwiza, n'abana banje boce baronka ubuzima bwiza, kuko nosubira kuronka ingoga zo kwiruka kugira abana banje baronka ibyo bafungura. Hanyuma harabaye uko abana banje bo kwisununura babaye abatimbaye kubera iki ntabyo bafise baje. Aho bageze niho bagenda basaba utwo kurya, aho bageze niho bagenda basaba utwo kurya. Kugeza ubu kuvuga nyina wabo kuva hagutereye abana bace bangara? Kuva nyina nereyeho abana bace biyangariye bibera mu ibarabara. Yego abana nta kujya ku mashuri? Kw'ishuri bari kugenda, je nije nari kubigisha jese wabo kubera nyina ari abataye. Muri ubwo buzima igihe wari ubanye n'umugore wawe mwaba ahantu mupanze canke mwaba ku gaparasi? Twaba ahantu dupanze. Ubu rero kumaze kubona ko utakibasha gukora, nta magara ufise, wahisemo guca, wavuze ngo ubu uragendanye n'ubwira abantu bagufasha gute? Uja mu ibarabara ugasegereza abo bantu, ndagenda mu ibarabara nkasaba uwumpaye nkamushimira. Hari n'igihe ngenda bakamyima, hari n'igenda nkahura n'umukozi w'Imana akampereza. Uyu munsi abana nkabarondera bagafungura, kubera abantu bose se cyo kimwe. Harimo abasenzi bumva bitura bakakumva, hariho n'abandi banakuvuma n'abate mu maso. Yego reka ndagusabe ongere wibutsa abarundi ko baradukurikiranira izina ryawe. Nitwa Nshimirimana Emmanuel, niryo zina ry'iwanje. Nshimirimana Emmanuel. Usaba ikire abarundi ko baradukurikirana ikintu cihuse wumva wose? Ikintu nosaba abarundi bene wacu
kihuta gose mbona bunosaba mu buzima bwanje nuko bomvuza asubira mu buzima bwanje bwiza nkamenya kandi kuronka zangoga zo kurondera abana kugira abana banje babeho neza na je mbeho neza nico saba abarundi bene wacu. Yego reka nizere ko bakumvise kandi ndagushimire cyane Emmanuel. Ndi kumwe na mushiki we rero ngaho kugira ngo abashe kutubwira bike ku buzima bw'ukungene asanzwe abana n'uyo musaza wiwe. Kaze witwa ndega mama? Nshimirimana Vumilia. Ni gutubanye n'uyu mwene wacu Nshimirimana Emmanuel. Nshimirimana Agwaye imyaka 12. Kubera Agwaye Umusipa imvura iguye nasohoka mu nzu akabyimba n'amaguru nino mu magara akabyimba tubasavye mumufashe abagira neza mugende mumufashe akire. Wowe usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Jewe curuza irengarenga. Niki uhora ukora kugira ngo umufashe Emmanuel mu bugwara bwiwe? Arige nunguka 1000 wara 500 tugateka ku mashiga tugateka mu nkono zazindi z'amasafuriya turya rimwe ku munsi mvuye kuri kotebu wara nkagurisha mu bantu mu gisagara. Ukuvuga uduke uronse ucuza ugasangira n'uyo musaza. Tugasangira ndadandaza irengarenga utuntu ndose tukamufasha musaza wanje. Wewe ko ari wo mbona umenga woba ufise amagara uvuga utuguvu gatonya, ese ntaho woba waragerageje kugira ngo witure kuri ubuzima bwawe? Narituye kubakoseye barananirwa, turitura ntari nyine bakubwiye kubagera neza barananirwa, ink'imyaka 2 irakwiye irarenga twarananiwe twafashe gusa amaboko tuyashira ku Mana gusa. Muri iyo myaka yose 12 Emmanuel amaze agwaye ubuzima bwiwe akenshi ubona bugenda buhinda uko nyene kabisa, nta cya hefu na cya ruguru, imuzu yamba turagenda gusega akambara, nta cya hefu na cya ruguru tufise, na papa tufise na mama tufise na n'imiryango twego tufise, uko nyene utubona niko tumeze. Turasabye abagira neza batufashe akire bamuvuze akire. Nico usaba ahanini abarundi? Bamufashe akire kabisa, nta kindi kubera kize natwego umuryango tuzoba tukize. Urizera neza ko akize uvuga ati jewe akize Emmanuel ndabona ko ibintu byose byoca bisubira? Ni kuri je ndizera Emmanuel akize natwego tuzoba tukize n'abandi bakire kubera Emmanuel abagira neza bamufashije kukira. Sawa reka ndangize ndagushimira rero kubw'akanya washigerageje kuduha no kubw'imidondoro mikeya ugerageje kutubwira kubw'ubuzima bwa Emmanuel. Undi bene wacu nama ndabazaniye ibiganiro nk'ibi kandi ico nahagurukiye no kugira ngo ndabashikirize ibiganiro nk'ibi, no kugira ngo nongere ndabazanire mu maso yanyu abarundi bene wacu aba hamwe n'abandi bafise ibibazo bigiye bitandukanye. Murundi uri kurankurikirana imyaka 12 ibaze nawe yakweretse ubuzima bwiwe ukungene bumeze. Jewe ndumiwe. Murundi uri kurankurikirana, wewe ufise umutima w'urukundo, wewe ufise amosozi ari hafi, wewe ufise wa mutima wo gufasha, reka nizere ko tugiye kumufasha Nshimirimana Emmanuel. Jewe nawe muri bwa bumwe n'urukundo tumwirukire turabe yuko ubuzima bwiwe bwosubira kandi bukamera neza. Reka basinda kwibutse kino kintu yavuze ko abana biwe kuri no saha bari mwibarabara, kandi nkuko bigaragara koko nta kintu yoronka yofashisha uwo muryango. Bene data nka jewe ndiko ndamurabisha amaso ndabona ko ari ibintu biteye ubwoba. Murundi nawe murundi kazi uri hafi nawe uri kure, wowe Imana yagiriye neza, ndi hano nongera ndakwibutsa hariho nabandi benshi nk'aba ngiye kukuzanira, ariko si kugira ngo ndakuzanire gusa kugira ngo dutakaze umwanya, ariko no kugira ndakwibutse ko hari ikintu ukwiye gukora kugira ngo abarundi bene wacu bongere kandi bahagarare neza muri bwa bumwe n'urukundo. Reka ndangize ndagushimira ko wankurikiranye, hari icyo ugiye gukora, wowe Imana yafashije, wowe ufise umutima w'urukundo, ko hari ikintu ugiye gukora kugira ngo Nshimirimana Emmanuel yongere kandi abe umushinga nahe muzima, agire urugo rwiwe nkuko kuva kare hose yari afise urugo rwiwe. Ndagushimiye rero Murundi wari kurankurikirana,
nongere ndagushimire nawe ufise agatima ko guterera. Kuri wowe ufise agatima ko guterera ukaba ufise kimwe canke n'ikindi wumva ko wotera kugira ngo ubuzima bw'umwene wacu bwongere kandi bugende neza, ndagusabe yuko worungika kuri izo nimero ubona ziriko ziranyuragirika aho hepfo. Ndagushimiye cyane, ndakwibutsa kandi gufyonda like, comment kuri kino kiganiro no kugira partage ku nshuti n'abagenzi kugira ngo babone abarundi bene wacu ibibazo bagenda barahura navyo. Ndakwibutsa kandi ko kuri micro mari kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera twari kumwe na Nilas Amadou, televiziyo nayo ni Blue TV. Murakoze abarundi bene wacu, ciao ciao, bye.